Imana ishimwe cyane. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Ejo nari kumwe na bene data hanyuma turiha umuhigo nanjye nagomba kugusangiza. Hari ikintu bahora bavuga ahubwo narasama ejo nari nababwiye ko nzokirondera kivuga ngo ni phénomène ya tache d'huile. Sinzi umuntu yobazi expression irimwo tache d'huile. Tache d'huile no kuvuga ngo ni nahantu haguye amavuta. Urazi nk'ubu haguye amavuta ku gapapuro uheruka araga point kamwe hanyuma kagakwira hose. Muramaze kubibona? Rero hariho expression bakoresha bavuga ngo comme une tache d'huile. Nkuko amavuta aho yatemvye acashikira ahantu hose. Twiha uyuhe muhigo. Twihaye umuhigo yuko aho tuzoba turi dukoranye. Turi kumwe na bene data, turi ku kazi dushobore kuvuga ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubu rero nanjye ngira ndabishire mu ngiro. Aho nzoba nkoraniye si mu rusengero gusa, ariko turi no ku kazi, turi no mu ngendo zacu tuvuga ijambo ry'Imana. Uko tuzorivuga niko rizoshika kure, niko n'imitima yacu izohinduka. Imana ishimwe cyane. Ndagomba kubasangiza ijambo gatoya Abaheburayo 12 umurongo wa 27 gushika kuri 29. Haravuga ngo ijwi ryayo ryanyigije isi ico gihe, ariko noneho isezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kubinyiganyizwa kuko ari vyaremwe kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana duyihimbaye tuyubaha tuyitinya kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye neza yuko ngo hasigaye rimwe ngatigitisha sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ngo rishatse kuvuga iki? Ngo nuko izonyiganyiza hagakugwaho ibinyiganyigwa vyose kugira ngo hasigare ikitanyiganyiga conyene. Imana ishimwe cyane. Kubera iki Imana iri kwiravuga ko hariho ibinyiganyiga? Mu buzima bwacu hariho ibinyiganyiga bene data. Byinshi biranyiganyiga. Amagara y'umuntu aranyiganyiga, umuryango we uranyiganyiga, ubutunzi bwiwe buranyiganyiga, ibihe byiza wari urimo birashobora kunyiganyiga. Ariko iki Imana ibiri kwirarondera ni kugira ngo hasigare kimwe kitanyiganyiga. Imana ishimwe cyane. Niryo jambo nari ngomba kubaha ryo muri Luka 6. Yesu yarababwiye ati ngo reka ndababwire abantu babiri uko bameze, ngo munyita ngo mwami mwami mwami, ngo ariko reka ndababwire ngo umuntu ngo yumvise ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro ngo ameze gute? Ngo ameze nk'umuntu ngo yubatse arimba arashika munsi ashiraho urufatiro yubaka inzu ikomeye, ngo ariko ngo haraje ibihuhusi ngo birasuriranya inzu yiwe iguma ihagaze. Ngo ariko utubatse neza umushinge wiwe bya bindi nyene vyaraje birasuriranya, umuyaga mwinshi, amazi menshi, iyo nzu ico yakoze yarasambutse, ngo kandi ihomvoka ryayo ryabaye ribi. Mu buzima twese turaca mu bintu bitunyiganyiza. Iyi saha hari ikintu coba ko kiranyiganyiza abarundi bose, ariko harahiriwe uwumva ijambo akarishira mu ngiro. Uwo ni watazonyiganyiga bene data. Hari indirimbo ivuga ngo musingi bora ni Yesu, jenga juu ya Yesu. Mwene data nidutere confusion abisi. Uwumva ijambo akarishira mu ngiro ni watazonyiganyiga. Ariko kunyiganyiga bene data, Paulo yarandikiye ab'Itesalonike arababwira ngo nous sommes destinés à cela. Nitwihende inyiganyizwa rirahari tukiri muri ubu bugingo, n'igihe Yesu Kristo azobagira garuke ngo azonyiganyiza vyose kugira hasigare kimwe kitazonyiganyizwa. Ubwo nabwo ni bwa bwami bw'umwami wacu, ubwami butazohangura bene data. Imana ihabwa icubahiro. Kino gitondo nje kukuremesha mwene data, kunyiganyiza ni kuzobura.
Lakini heri mtu alijenga juu ya Yesu. Duhindura amajambo tuvuga bene data. Duhindura uko tuvuga. Imbere y'ukunyiganyizwa uri kuvuga iki? Ntibizobura bene data ko tunyiganyizwa, kuko umwami wacu ariko ararondera kimwe kitanyiganyizwa muri twebwe. Ngo mbega ijambo ryanje ngo si umuriro uhari kugira ngo upurifye, kugira utunganye. Ngo mbega ijambo ryanje si nyundo kugira ngo imenagure urutare. Rero bene data dushikame, hindura ivyo uri kuravuga. Igihugu cyawe rabukivuge neza. Imigani haravuga ngo umuhezagiro w'abagororotsi ushira hejuru igisagara, ariko kuvuga nabi ko batari abagororotsi gusangangura igisagara. Bene data, menya uruhande urimwo, menya ingene uhagarara mu gihe cy'inyiganyizwa. Vuga ijambo wizera, nidutere confusion isi n'abariko baraturaba. Comme une tache d'huile, tuvuga ubutumwa bwiza. Yesu abaho umugisha.